Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye cyane cyane ko biriko biravugwa mu gisata ca politique. Ni nyuma yaho hagiye haravugwa itembagazwa ku butegetsi cyane nga mu gihugu c'u Burundi kuva Burundi bwikukira aba indongozi cyangwa se aba president 10 bose baramaze kwicara muri ico kibanza. Abenshi rero bavuye muri ico kibanza ari uko habayeho kudeta igakorwa nabo bahoranye nabo bahoze bakorana cyane cyane mu nzego nkuru z'umutekano nk'igisirikare, kuko nta namwe byari byumvikana ko hari uwo mu rwego rw'igipolisi yoba yaripfuje gutembagaza ubutegetsi uretse kuri Alain Guillaume Bunyoni byagaragajwe mu mwaka w'ibihumbi 2022 vyagirijwe na President Varisito Ndayishimiye. Kuri iyi mandaro ya President Varisito Ndayishimiye nkuko nabigarutse ko mu makuru yabanje niho havuzwe inshuro nyinshi gushaka gutembagaza ku ubutegetsi bwiwe, kuko bejeje kuvugwa inshuro zishika kuri zine zose. Bamwe bati President Varisito Ndayishimiye arashobora kutazoshikana umwaka w'ibihumbi 2027 ngo yitoreze ikiringo kigira kabiri akiri umukuru w'igihugu bivanye n'ingene bikunze kuvugwa yuko muri CNDD FDD mu mugambwe wiwe uri ku butegetsi ari benshi bipfuza kumuvana ku butegetsi. Benshi rero bakaba baripfuje ko tubageza ko ingene vyagenze integuro ndetse n'ishigwa mu ngiro ry'itembagazwa ry'ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye bwo mu mwaka w'igihumbi 1993. Natwe rero twabateguriye ivyagiye biraba isaha ku yindi umunota ku yundi. Ni nkuru twakoze twisunze icegeranyo ca ONU cakozwe kwigenekerezo ya 22 kwezi k'umunani umwaka w'igihumbi 1996. Kwigenekerezo ya gatatu kwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi 1993 abasoda ba batayo ya kabiri y'abakomando baragaragaje gutembagaza ubutegetsi biranka imbere y'irahira ry'umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior. Nibwo rero haciyasohoka itegeko ryo guta muri yompi intwazangabo n'abasoda benshi, muri bo harimwo Lieutenant Colonel Sylvestre Ningaba, hakazamwo uyu akaba yari yahoze ari umuyobozi mwishikira kuri Buyoya, akazamwo Major Busokoza Bernard, Major Jean Lumbete, Capitaine René Bucumi ndetse na Capitaine Hireri Ntikiyica. Kwigenekerezo ya 10 kwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi 1993 rero umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yararahiriye ayo mabanga aca yinjira ikirimba ca kera kiri mu buraruko bushira uburengero bw'amahwane abiri ubumanuko bw'ihoteli Le Merdier yavuye yitwa Hotel du Source du Nil, ikirimba gifise n'ikibuga ca golf. Kwigenekerezo ya 11 gitugutu umwaka w'igihumbi 1993 isaha 5 z'agatondo rero Lieutenant Gracier Rukindikiza uwatwara abacungera umukuru w'igihugu yavuze ko yakiri telefone ya Lieutenant Colonel Jean Bikomagu yatwara ibiro bikuru vy'igisirikare, no kuvuga ko yari chef d'état major amutegeko ryo kuja muri Maurice gutegura urugendo rw'umukuru w'igihugu yari itezweyo mu nama y'abakuru b'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa yari tegekanijwe kuva ku igenekerezo 16 gushika ku igenekerezo 18 gitugutu uwo mwaka w'igihumbi 1993. Bikomagu nibwo yongeye gutanga itegeko ryo arihereza Lieutenant Gracier Rukindikiza ryo kugaruka imbere y'igenekerezo ya 21 gitugutu atansiguro yindi amuhaye. Imbere yo kuva Bujumbura, Rukindikiza yari yamenyesheje Lieutenant Colonel Pascal Simbanduku yatwara sentare ya gisirikare ko yiketse ko hariko harategurwa itembagazwa ry'ubutegetsi, aramubwira n'amazina y'intwazangabo zimwe nka Rusier, Rufyiri na Somisi. Kwigenekerezo ya 18 gitugutu umwaka w'igihumbi 1993 ku munsi wa mbere umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yaratashe avuye mu gihugu ca Maurice. Uwo munsi nyene umushikiranganje wo kwivuna abansi Lieutenant Colonel Charles Ntakije yarahawe amakuru n'umukuru w'ibiro bikuru vy'ikijandarume Lieutenant Colonel Epitase bayagana kandi ko yisunza amakuru yo kwizera
hariko hategurwa itembagazwa ry'ubutegetsi. Ibihuha bikomeye kuri iyo nkuru bikaba vyari vyatanguye gukwiragira uwo munsi. Kwigenekerezo ya 19 Gitugutu uwo mwaka w'igihumbi 1993 ku munsi wa kabiri umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior yararongoye inama shikiranganji ikaba yamaze umunsi wose ibandanya bukeye gushika ku mugoroba. Kwigenekerezo ya 20 Gitugutu rero ku munsi wa gatatu Major Dieudonné Nzeyimana yarajejwe ivyiperereza mu gisirikare yaramenyesheje abamukurira ko hari icuka kibi mu basirikare mu gisagara ca Bujumbura. Mu masaha indwi utwara ibatayo ya kabiri y'abakomando Major Zayi Nibizi ariwe yatanga n'abasoda bacungero umukuru w'igihugu yarabajije niba umutambukanyo w'umukuru w'igihugu ari ku kirimba yishurwa ko ari hari. Mu masaha ya saa 10 rero Major Zayi Nibizi yasavye ko abonana vyihuta n'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu Frederic Ndayegamiye acamubwira ko abasirikare bo muri batayo ya mbere y'abapara niya 11 y'amaburende bahuriye mu ikambi y'abapara bategura itembagazwa ry'ubutegetsi, ko bashishikaye kandi ko bafise umugambi wo guta muri yompi bamwe mu banyepolitike bikekwa ko bohava bahunga. Major Nibizi yongeye ko kandi ko yamaze kubimenyesha ibiro bikuru vya gisirikare kitembagazwa ry'ubutegetsi rya Mose. Acasaba Ndayegamiye ku muronsi modokari topfa kumenyekana kugira aje gusuzuma abo basirikare bavugwa muri uwo mugambi. Ndayegamiye nibwo yaciye hamagara Bikomagu amusaba kuja gutohoza kuri ivyo bihuha vyariko birakwiragizwa. Bikomagu aca mwishura ko ariyo yamye ubwiwe bapara bambere ko ataco yabonye kidasanzwe amwizeza ko atakiriko kirahabera. Inyuma y'umutaga rero abantu benshi cyane abarongoye ibisata bitandukanye vya gisirikare bari bamenyesheje Bikomagu ibijanye n'ivyo bihuha vy'itembagazwa ry'ubutegetsi. Ayo makuru nyene yaravugiwe ku mugaragaro muri mesi y'intwazangabo. Umuhanuzi w'umukuru w'igihugu mu vya politike n'imigenderanire Antoine Ntamobwa yarahawe amakuru isaha 11 ayahabwa n'umukuru w'ibiro bikuru vya kijandarume Lieutenant Colonel Epitase bayagana kandi kitembagazwa ry'ubutegetsi ryateguwe ni batayo ya mbere y'abapara nabo mu batayo ya 11 y'amaburende ko iryo tembagazwa kandi riza gushirwa mu ngiro isaha 8 z'ijoro buca ari kuwa kane. Yaragaragaje guhamagara umushikiranganje wo kwivuna abansi Lieutenant Colonel Ntakije ntiyamuronka kuko yari mu nama shikiranganje. Mu masaha ya 12 z'umugoroba Lieutenant Joseph Rugigana umubakomando ba kabiri yarahawe amakuru n'intwazanga batwara Kapiteni Ildefonse Mushwabure ko hari ikintu kiriko kirategurwa ko yoguma ari kanuye. Major Nibizi yaciye ategeka abasoda atwara ko boguma bagavye kandi ko bobimenyesha ibirindiro vyose. Isaha 2 z'ijoro Nibizi yategetse Mushwabure kuja kugombora utwara abacungero umukuru w'igihugu ku kirimba. Mushwabure aca yakura uwo bakorana Lieutenant Gabriel Bigabari yararongoye abacungero umukuru w'igihugu ku kirimba amutegeka kugabisha abasirikare baraho bose bategura imiheto bongere kandi bafata ingingo zidasanzwe z'umutekano gushikashitse. Inama shikiranganje yaheze isaha 3 z'ijoro. Umuhanuzi w'umukuru w'igihugu Ntamobwa yaciye niho yaca bimenyesha Ntakije ivyicago yagiraniye na bayagana kandi. Umushikiranganje Ntakije yaranamenyeshejwe kandi ivy'itembagazwa ry'ubutegetsi riza kuba isaha 8 z'ubuca mwijoro ry'igenekerezo ya 21 Gitugutu umwaka w'igihumbi 1993 rikozwe n'abapara ba mbere ni batayo ya 11 ya Burende. Umukuru w'igihugu Ndadaye nawe yaciye amenyeshwa ko itembagazwa ry'ubutegetsi ari ntakuka. Abibwirwa n'umushikiranganje wo kumenyesha amakuru Jean Marie Ngendahayo. Ayo makuru ayemezwa n'umushikiranganje wo kwivuna abansi ari kumwe n'ubujejwe ibibazo vya politike n'imigenderanire. Umukuru w'igihugu nibwo yaciye asaba ko n'ingaba yarapfunzwe ahubwo kugerageza gutembagazwa ubutegetsi kwigenekerezo ya 3 kwezi kw'umwaka w'igihumbi 1993 yo kwimurirwa muri indi bohero. Ariko Lieutenant Colonel Ntakije acamwizeza ko abajandarume baza kongerezwa mu gucungera ibohero. Umukuru w'igihugu yashitse ku kirimbi we rero isaha 3:30 acabwira umutambukanyi wiwe ko itembagazwa ry'ubutegetsi riza kuba mwijoro ko yabibwiwe n'umushikiranganje wo kumenyesha amakuru. Umukuru w'igihugu ngo yaboneka nk'udatekanye aca siga telefone yiwe icometse aca asohoka ingoro.
igihe umunyamabanga wa leta ajejwe ivy'umutekano mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi Lieutenant Colonel Lazaro Gakoryo yashika muhiriwe yasanze ibikomagu yamye amuhamagara nabagerageza kumwakura kuri telefone biranka. Mu masaha y'isaha 3:30 z'ijoro umushikiranganje Ntakije ariko aja mu nama yaraciye kuri mesi y'intwazangabo kugira rabe uwutwara batayo ya mbere y'abapara n'utwara batayo ya 11 ya Burende ariko ahasanga utwara ibatayo ya mbere y'abapara Majoro Juvenali niyo yunguruza akaba yarahumurije umushikiranganje ko atacu yumvise afata minenegwe ico kibazo. Umushikiranganje rero nibwo aciye amusaba gukorana n'utwara batayo ya 11 ya Burende mu kugenzura ivyayo makuru aca bategeka ko borara mu ikambi bacungishije ijisho abo batwara. Nk'isaha 4 z'ijoro Ntakije niho yakoresha inama irimwe bikomagu bayagana kandi nibizi Majoro Asensio Twagiramungu yarajejwe ibikorwa vya gisirikare Majoro Nzeyimana n'intwazangabo yarijejwe ivy'amakuru mu kijandarume. Aca basaba ko ingingo zose zifatwa kugira hateshwe igikorwa cose abo basirikare bavuzwe baza kugerageza. Aca asaba Twagiramungu kuza kumumenyesha uko ibintu biza kugenda. Izo ngingo zihutira kunyarukana abasirikare bo mu gikomando ca kabiri bari bafise Burende nyinshi bazijanye gucungera ibiraro vy'uruzi Muha no kuzibira ntihagire iyindi Burende nimwe ijabo kigana ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Ariko nta ngingo nimwe yigeze ifatwa yo gukinga abasoda boza n'amaguru kugira ntibajabuke uruzi Muha ngo ivyari gukorwa vyoroshe. Hakaba kandi hari ibihushane mu vyashikirijwe na Ntakije kubijanye nuko yabwiye umukuru w'igihugu ivyiyo nama yakoreshejwe mu ijoro. Isaha 5 z'ijoro rero Majoro niyo yunguruza yarakuye ku telefone Majoro Safoni Kibati intwazangabo yarijejwe ivy'izamu mu biro bikuru vya gisirikare amubwira ko hari ibintu bidasanzwe abona mu ikambi y'abapara aca mwishura ko akwiye kunyegeza ipfunguruzo z'ububiko bw'ibigwanisho. Isaha 5 rero zo mwijoro Kapiteni Mushwabure niho yashika ku kirimba yabanje guca ku muhana wa Kapiteni Terence Shishahayo intwazangabo mu bakomando ba kabiri amusaba gusubira hafi yabo atwara. Mushwabure acagombora Lieutenant Bigabari ku burongozi bw'abacungera umukuru w'igihugu ku kirimba bari barikanuye. Acamenyesha umukuru w'igihugu ko itembagazwa ry'ubutegetsi ryamaze kwemezwa. Mu masaha ya 5:30 z'ijoro Lieutenant Leonidas Sindarusiba wo mu bakomando ba kabiri niyo yashika mu ikambi ya Muha aho abo atwara bari bafise ibirindiro. Yarahuye na Majoro Nibizi na Lieutenant Rugigana ku buriro canke se cantine. Majoro Nibizi aca basaba kurikanura ko kitembagazwa ry'ubutegetsi ryari ko rirategurwa. Muri uwo mwanya rero Lieutenant Colonel Gakoryo yaraganiriye ku telefone na Lieutenant Colonel Bikomagu amubwira ko inyuma y'umutaga hiriwe icuka gikomeye mu basirikare bibatayo ya mbere y'abapara nabo mu 11 y'ababurende ko abo basirikare rero bateye ubwoba n'ababatwara. Gakoryo acabaza ko hari ingingo zo bazafashwe kugira abo basirikare ntibajabuke ibiraro vy'uruzi Muha rutandukanya izo kambi n'igisagara. Bikomagu acayishura ko abo mu gikomando ca kabiri deuxième commando baza gukingira ibiraro. Gakoryo aca yakura Lieutenant bayagana kandi nawe amwemerera ko ari vyo. Umwanya muto imbere y'isaha 6 z'ijoro Major Daniel Ningeri yatwara ikambi yabase yari muhiriwe yumva ugwamo rw'inkoho. Ivyabona ntibihuriza ku nkuru zivuga ko Ningeri muri uwo mwanya yaciye aronka telefone ya Kapiteni Nicola ndeho kubgayo intwazangabo yaraba igizamu mu ikambi yabase amubwira ibijanye nuko abasoda bashoboye kwinjira mu ikambi yabase bategeka abashoferi gusora amakamyo. Agana isaha 6 rero no kuvuga isaha 6 z'ijoro Majoro Nibizi yatanze itegeko ryo gutegura Burende zija gukingira ibiraro vy'uruzi Muha. Imbere yuko agenda amaburende yo mwibatayo ya 11 ya Burende yaciye imbere y'irembo ry'ikambi zigana mu gisagara. Burende nazo z'abakomando ba kabiri zace zisohoka ikambi ziri ku mategeko ya Rugigana zica zisanga ziri hagati y'amaburende yo muri batayo ya 11 zimwe ziziri imbere izindi inyuma.
amasase rero acatangura kwasirana. Ijoro ryo kuwa kane rero kuva isaa 6 gushika isaa 8 zo mwijoro, ikambi y'abapara ahari hiyegeranirije ibato y'abapara ya mbere n'ibato ya 11 ya Burende iri mu bumanuko bw'igisagara ku birometero binuvuye ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Ikambi ya Muha iri ku metero ziri mu majana. Uruzi Muha ruca mu gisagara ruri ku kilometero kimwe uvuye aho rukagira ibiraro bibiri. Niho bivugwa rero ko n'ivyabona bitari bike ibikorwa by'abasoda bo mu ikambi ya Muha byatanguye imbere y'isaha 7 z'ijoro, hakaba havugwa no kuvuga isaha 7, hakaba n'abavuga ayandi masaha. Uwatwara ibatayo ya mbere y'abapara Majoro Niyo Yunguruza yavuze ko abasoda barongowe na Corporal Juvenal Gahungu bamwinjiriye ko giturumbuka mu biro kuva isaha 5, ajeje kubwira Majoro Kibati yaraba ivyiza mu biro vy'umukuru mu biro bikuru vya gisirikare uko ibintu vyifashe, ariko Kibati we yemeza ko yaronse iyo telefone ya Niyo Yunguruza amasaha ashira isaa 8 z'ubuca. Niyo Yunguruza yavuze ko yaciye atwagwa ku nguvu n'abo basoda mu igaraje. Abasoda mu ibatayo ya mbere y'abapara abaherekejwe n'amaburende yo mu ibatayo ya 11 baciye basohoka ikambi baguma baja ku kirimba atakirindiro na kimwe bahuye. No ngaho rero haravugwa ibihushane ku masaha, ariko benshi bemeza ko hari nk'isa 7:30. Kuva muri uwo mwanya abo basoda baciye bigaburamwe imico 5 igizwe n'abasirikare bato bato n'ibisongerezi, baca bashinga ibirindiro mu gisagara. Bamwe baja gufata ibiro bikuru vya gisirikare, abandi bafata ikambi y'indege, abandi radio n'acishwa imihora ya telefone, abandi baja kuzana François Ngeze yari umushinga amateka w'umuhutu wo muri Upona yahoze ari umushikiranganje w'intwaro yo hagati kuri Buyoya, kuzana intwazangabo nka Lieutenant Jean Paul Kamana na Jean Ngomirakiza bo muri bato ya 11 y'amaburende. Uguta muri yo mekani ndongozi zo hejuru z'umugambwe Frodebu no kugerageza kumvisha uwo mugamba abasoda bo mu ikambi y'abase nabo mu ikambi ya Ngagara ya Kamenge na Muzinda. Umwe muri iyo mice wari urongowe na Corporal Gahungu ivyo we ahakana katigeze ava mu ikambi uwo munsi, nubwo ivyabona bibandanya vyemeza ko yari aherekejwe na Corporal Nzerimana. Reka tubandanize rero ku kirimba. Abacungera ikirimba batwagwa na Kapiteni Mushabure bari bagizwe n'abasoda bashika kuri 40, nubwo hari ivyabona bivuga ko baharugwa hagati ya 35 na 60. Abo bacunga ikirimba bari bafise burende zibiri kandi ntibigeze bongerezwa. Mu masaha y'indwi rero no kuvuga isaa 7 z'ijoro, Kapiteni Mushaburi yarakiriye telefone ya Majoro Nibiza amumenyesha ko gutembagaza ubutegetsi vyatangure mu ikambi y'abapara. Nuko isaa 7 n'igice umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior yarakiriye telefone y'umushikiranganje Ntakije imumenyesha ko gutembagaza ubutegetsi vyatanguye. Ndadaye yaciye yambara impuzu zisanzwe aca sogwa inzu ajanwa muri burende imwe y'abamucungera. Aha benshi bavuga ibitandukanye. Icabona kimwe cemeza ko Mushaburi ari we yinjije umukuru w'igihugu muri burende, nayo Mushwabura kisigura avuga ko yahanuye umukuru w'igihugu ko taja muri burende, nawe aranka kuko yavuga ko ari impanuro yahawe n'umushikiranganje Ntakije. Ntakije we akemeza ko yahanuye umukuru w'igihugu gukura meza ava ku kirimba agendere muri burende, ariko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu we yemeza ko Ntakije yahamagaye umugabo wiwe amubwira ko ivyo gutembagaza ubutegetsi vyatanguye. Aca telefone nta kindi avuze. Umukuru w'igihugu yagumye muri iyo burende atawe bavugana, afise ni telefone yiwe mu minwe, akaba yaguma hamagara abarondera asanga bataboneka. Bakaba yakiriye telefone zibiri, imwe yamaze imisegonda 27 y'umuyobozi mwishikira yamusaba gukura meza, indi yamaze imisegonda 40, hakaba hataramenyekanye uwo bavuganye. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu ngo yagaragaje guhamagara umugabo wiwe ariko biranka, bamubwira ko idashobora gucamwo. Muri uwo mwanya rero uwo mupfasoni yarahamagaye umushikiranganje w'imigenderanire Ntibantunganya Sylvestre, ahamagara uwatwara iperereza Richard Ndikumwami, umushikiranganje w'uburimyi ujejwe protocole Jean Marie Nduwabike n'izindi nshuti ziwe za hafi. Yarahamagaye umukuru w'igihugu c'u Rwanda Juvenal Habyarimana, acabwira umupfasoni wa Ndadaye ko yamaze kumenya ivy'iryo tembagazwa ry'ubutegetsi.
nyuma gato y'isa 7 n'igice amaburende yo muri batayo ya 11 na zibiri zo mu bakomando ba kabiri imwe itegekwa na Lieutenant Rugigana iyindi na Lieutenant Augustin Managure zashikiye rimwe ku Kirimba. Izindi zibiri zo mu bakomando ba kabiri zasubira inyuma mu nzira. Kapiteni Mushabure yarivuguruje kubijanye n'amasaha izo burende zashikiyeyo. Lieutenant Rugigana yinjiye mu Kirimba ajanye na burende yiwe abanje gusenyura urugi rw'ihoteli Meridie. Abasuda bo mw'ibatayo ya mbere y'abapara bashatse kumukurikira basubijwe inyuma hatarenzwe kubukurasana. Haheze akanya rero abasuda bari bakikuje Kirimba batangura kurasa n'inkoho nini. Mu biro bikuru vya gisirikare Mutiho vyari vyifashe gute? Ibiro bikuru vya gisirikare biri hafi y'umugwa mukuru w'igisagara ku ruhande rwa ruguru y'uruzi Muha. Mu masaha rero ya saa 7 Majoro Kibati intwazangabo yarabe ivyizamu yarakiye telefone y'utwari batayo ya mbere y'abapara amubwira ko abasuda twara bagumutse. Nyuma yaho yarahejeje kuvugana na Majoro Twagira Mungu yarajejwe ibikorwa vya gisirikare aca hamagara Bikomagu abimumenyesha. Kibati yarahamagaye na Majoro Deo Ubugegene yatwara ivy'indege acamubwira ko yo musanga mu ikambi yiwe. Nkuko Ntakije bivuga imbere ya saa 8 yarahamagaye Bikomagu uyu nawe akaba yari mu biro bikuru vya gisirikare acamuhanura kwinyegeza. Ibi bikabeshuzwa na Bikomagu n'abandi bavuga ko Bikomagu yagiye mu biro bikuru vya gisirikare igihe c'isaha za saa 8:30. Nkuko bivuga rero umushikiranganje Ntakije ngo yari muhiriwe. Igihe yakira telefone ya Twagira mu isaha imwe amubwira ko mu Gipara hari kwategurirwa yo gutembagazwa ubutegetsi. Ntakije akaba yaciye asaba abo bakorana ko bosuzuma ko ivyo asavye byashizwe mu ngiro. Ntakije akemeza ko ahamagara umukuru w'igihugu yahamagaye umukuru w'igihugu abemumenyesha. Aha rero yaciye mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi. Imbere yo kwinjira Ntakije akavuga ko yaciye abanza guhamagara ku telefone Bikomagu yari mu biro bikuru vya gisirikare aho Bikomagu yaciye amusaba kwinjira mu ibanga no guca aja kwinyegeza. Nawe Ntakije akaba yarabanje guca muhiriwe imbere yuko aja kwinyegeza mu biro vy'umugenzi wiwe aho baciye batangura kumva urwamo rw'inkoho mu gisagara. Yagumye avugana n'umufasoni w'umukuru w'igihugu yari ku Kirimba guma avugana na Bikomagu. Yarakira telefone y'umushikiranganje wo kwivuna abansi w'u Rwanda amwemerera ko yo mufasha. Yemeza ko yahamagaye abashikiranganje bose basaba kwinyegeza ahantu ari ndongozi za Frodebu gukora nkuko. Hagati rero y'isaha 7:30 n'isaha 8 z'ijoro zantwazangabo zari zipfunzwe zagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi kwigenekerezo ya 3 kwezi kw'indwi baciye bari kugwa n'abasirikare harimwo na Majoro Ubusokoza Bernard, Kapiteni Bucumi, Kapiteni Nintunze ndetse na Majoro Rumbete. Kwigenekerezo ya 21 noneho Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 993 isaha 8 z'ubuca gushika isaha 12 z'agatondo. Kuva isaha 8 rero z'ijoro amaburenda agera kuri 15 yo mw'ibatayo ya 11 yarahagaze imbere y'umuryango w'ihoteli Meridie. Yatanguye kurasa acasubizwa inyuma n'ibisasu vya roketi antikari vyarashwe n'abacunge Kirimba zica zija guhagarara ku irembo ry'inyuma ry'ikirimba. Haciye rero hakurikira kurasana ikiringo c'iminota 15 nta bakomeretse nta nzu nta n'imodoka vyononekaye. Umukuru w'igihugu yagumye muri ya burende avugana na Mushabure umupfasoni we n'abana baguma mu ngoro. Mu masaha rero y'isa 9 zo mwijoro Lieutenant Managure yategeka burende ya kabiri yo mu iburende ya kabiri yo mu bakomando ba kabiri yari muzasigaye inyuma y'ikirimba. Yarinjiye n'amaguru acabwira Lieutenant Bigabari ko Lieutenant Kamana atwara abasoda baje n'amaguru mu ibatayo ya 11 ya burende. Akaba ari rero yategeka abasoda bari bakikuje ingoro y'umukuru w'igihugu ko agabishije ko ashobora gutera amabombe Kirimba niyo bose batosohoka. Yavuze ko Lieutenant Kamana yamuhatirije kuzana ubwo butumwa. Nawe Lieutenant Kamana yisiguye avuga ko nawe atararongoye abo basoda ahubwo nawe bari bamufashe nk'imbohe.
Mwisaha 5:30 zo mu gatondo z'ubuca niho amaburende yari yakikuje ubwinjiriro bw'inyuma bw'ikirimba yasubira kurasa bonona igorofa ya kabiri y'ingoro y'umukuru w'igihugu bakomeretsa umwana w'umukobwa w'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu nibwo yaciye asabwa ashimitse namushobore kwambara impuzu za gisirikare aca yimurirwa muri burende ya Rugigana. Umufasoni wiwe abana n'abakozi bo mu nzu babiri baca bajanwa mu yindi burende iyi binjiyemwo iranka kwaka baca bashigwa mu yigira gatatu ikija guhagarara iruhande ya Rugigana. Bose rero nibwo baciye bimurirwa muri iyo ya nyuma yarimwo umukuru w'igihugu. Umufasoni acaboneraho akaryo ko kubwira umucanci wiwe ivyo yaze n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda ntagira ikindi abwira umugabo. Mushobora yaciye asaba umukuru w'igihugu kumusanga hanze ya burende. Bose ari babiri baherekejwe n'umukozi wo mu nzu yitwa Filimini Barenga yabo bagerageje gusohoka basimvye uruhome ariko basanga abasoda bamaze kuhashika. Uwo mukozi Barenga yabo yari amaze gusimba uruhome ubwa mbere aciye afatwa nabo basoda. Umukuru w'igihugu aca asubira muri burende ya Rugigana. Muti rero mu giparaho vyari vyifashe gute? Mu masaha 9 z'ubuca umugumwe w'abasoda wazananye na Ngeze yambaye ibikoti birindi imbeho aza n'imodoka yiwe. Nkuko Ngeze yabivuze ngo yashizwe mu biro bigaragara agumizwayo mwibanga. Haiza kanya bikomago yaciye aza muri iyo kambi avugana n'abasoda na Ngeze acagenda haiza isaha. Mu kwisigura bikomago yavuze ko yazanywe muri iyo kambi n'abasoda bari bamunyururije mu biro bikuru vya gisirikare akabasohotse iyo kambi ahendahenze abo basoda ngo bamureke yigire. Isaha 5 z'ubuca rero nkuko niyunguruza yatwara batayo ya mbere y'abapara yavyivugiye ngo yatwawe muri mesi y'intwazangabo mwikamyo mikambi ya Muha. Mu masaha y'isa 8 z'ijoro za burende zibiri zari zasokanye n'izajanye na Rugigana zigasubirira inyuma mu nzira zaratashe mwikambi. Imwe muri zo yategekwa na Lieutenant Joseph Bodigoma yagumye igavye mu gihe yindi yategekwa na Lieutenant Sindarusiba nkuko abivuga. Yaho amategeko na nibizi yo kuja kurondera umukuru w'inama nshinga amateka Ponsiyo Karibwami kugira amucungira umutekano. Sindarusiba akaba yaciye agaruka haheza kanya gato avuga ko yasanze Karibwami yatwawe n'umugwi w'abasoda imbere gato yuko ashika bamukuye muhira. Nibizira aracabwira Sindarusiba ko yoja kurondera umushikiranganje w'imigenderanire Sylvestre Ntibantunganya. Muti rero mu biro bikuru vya gisirikare ho vyari vyifashe gute? Reka tube tugarukiye ngaha ivyabereye mu biro bikuru vy'igisirikare gushika bahejeje gufata ubutegetsi vyose tuzobigaruka ko mu kindi gice cacu gikurikira. Uyu yari Umuhuza TV rero amakuru yacu arabandanya mu bisata bitandukanye politike agateka kazi na muntu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Imana bahezagire n'Umuhuza TV.